Umushikiranganje w'ikiga ca Reta Kumana yaraye asavye ko ivyo kuvura abana batarakwiza imyaka 5 n'abakenyezi yoroka ku buntu bikwiye gusubirwamo. Hari kuri uyu wa gatatu itariki 29 Gitugutu 2025 aho yari umutumire mu nama nshinga amateka ku ncuro yiwe ya mbere. Uyu mushikiranganje asigura ko uwo mugambi wo kwigwa bushasha hagafashwa abadafise uburyo bukwiye kuko ngo biboneka neza ko bitwara amahera menshi Reta kandi hariho abari bashoboye kuvyirihira. Iyi nkuru ntiyakiriwe neza n'abanyagihugu. Kuri Facebook umuce munini wagaragaje agashavu ku bw'ico gisabo. Yamara hari abandi babona ibintu kumwe n'uwo mushikiranganje. Nk'uyu agira ati: abantu bifise bashobora kwirihira nibarihe gutyo Reta izoce yoroherwa gufasha abatishoboye. Aha yerekana ko iyo mpinduka yoca iraba nk'abantu bahembwa amafaranga menshi na Reta, abagwiza tunga, abadandaza bo rwego rwo hejuru, abakorera amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi. Uyundi avyumva kumwe n'umushikiranganje yavuze ko bigoye ko igihugu gishobora gutera imbere hadafashwe ingingo ruhasha. Ngo nk'iyo mpinduka yoba nziza cyane ku gihugu nko Burundi. Nubwo biruko rero abanyagihugu borema ngo kuko Reta icitwararitse uyo mugambi. Kwa 13 Ruheshi 2025 mu kiganiro abagize urwego shingwa bikorwa rwa Reta baremesheje hariya mu ntara ya Cibitoki baragarutse kuri ico kibazo inyuma y'imyidogo yagize iminsi ivugwa mu mihingo itandukanye y'igihugu aho ngo hari ibitaro birihisha amafaranga ku bakenyezi bibungenze canke mu kuvura abana bari musi y'imyaka 5 kandi ari bya Reta. Ico gihe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu barahumurije Abarundi ko uwo mugambi Reta ufise mu minwe kandi kiwubandanye. Dr Olivier Nijimbere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yavuze ko Reta y'u Burundi atacidakora mu gukora twigoro twose dushoboka ngo abana n'abakenyezi bibungenze bagume bitabwaho bitagoranye. Ngo kuba hoba hariho ahatangishwa amahera canke ahavugwa ko uwo mugambi wahagaze sivyo na gato. Ngo wanashima uko kwezi guheze imigwi iri mu gihugu cose iratanga icegeranyo cuko ibiharuro biriko biragenda hirya no hino. Muganga Nijimbere ati: aho bivugwa ko basaba amahera na cyane cyane nko ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, amatohoza twakoze twasanze hariho abaza kwivuza atarupapuro ruvuye ku ivuriro rito yabazanye, abandi atakaranga muntu bafise, abana nabo atarupapuro rwo bavuka canke ugwerekana ko banditswe muri commune bafise. Hari naho usanga ibitaro bifise amategeko vyisangije kuko uwo mugambi nawo usanzwe ufise amategeko awugenga. Ico yemeye nuko ubushikiranganje ngo buzobandanye gukurikiranira hagufi ayo makenga y'abanyagihugu kugira amavuriro byogaragaramwo afatirwa ingingo zibereye. Kuvura abana batarashika imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibarakwa ku buntu ni umwe mu migambi itwara uburyo butari buke Reta buri mwaka. Watanguye kuva muri 2006 ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Uwo mugambi watumye impfu z'abana bari musi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze zigabanuka ku rugero ruboneka kuko nk'abakenyezi bitabwaho kuva ku gasamo gushika ku gihe cyo kwibaruka.